Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kubashikiriza amakuru ahambaye cane arabana n'ari kuvugwa muri politike, aho ibintu bitoroshe na gatoya kuva aho hatanguriye kuvugwa umugambi w'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amasoko menshi akemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahaswe gutembagazwa inshuro zitari keya, ariko n'abariko barashaka kumutembagaza n'ubundi umugambi wabo ukaba ubandanya, ariko nawe akaba ari guca ku biti n'amabuye kugira ngo ace intege ako karwi kariko karashaka kumutembagaza ku butegetsi, aho yaraye akoze impinduka zikomeye cane mu gisoda, aho yahinduye abari barongoye amakambi ya gisirikare nka bose, ndetse akaba avuga ko akibandanya gukora impinduka zihambaye mu gisoda, kandi mu minsi yaheze akaba yaranakoze impinduka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho yahinduye zimwe mu ndongozi z'uwo mugambwe, aho benshi bavuga nyine ko hari hinyegeje benshi mu bashaka kumutembagaza ku butegetsi, harimwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Ni byinshi byagiye biraba mu minsi iheze ndetse n'ibiriko biraba muri no minsi, aho abarundi batari bake bari mu bwoba bibaza ibigiye gukurikiraho, bakabona ko byanze bikunze igihugu c'u Burundi kiriko kiraja ahantu habi mu gihe kimaze igihe kiri mu bibazo bijanye n'ubutunzi, aho ifaranga ry'u Burundi ryakorotse ku rugero rwo hejuru, abanyagihugu bakaba bayeho nabi cane kubera ibintu byankenerwa nka byose byazimbye ku isoko ry'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abarundi basaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yahindura ibintu canke se intwaro yose ya CNDD-FDD ikava ku butegetsi, kuko nta kintu gihambaye kigaragara yigeze ikorera abarundi. Si ibyo tugiye kubabwira, ahubwo tugiye kubabwira ku nkuru iteye ubwoba kandi inababaje, aho bamwe mu bategetsi bahambaye cane bo mu mugambwe uri ku butegetsi ndetse na bamwe mu ndongozi z'igihugu bariko barategura umugambi mubisha wo kugandagura Rwasa, ariko ibi byose bigakorwa mu rwego rwo kugira ngo bigezeyo Rwasa, kubera ko bazi neza ko Rwasa akunzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi ko afise imbaraga zikomeye cane, kandi ko ari we ashobora kurongora igihugu c'u Burundi akagishira ku murongo, kubera ko byananiranye ko leta ikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD itunganya igihugu, kubera ko kuva mu ntango z'ubutegetsi bwa CNDD-FDD hamwe harimwo akajagari guhera mu mwaka wa 2005, aho abarundi batari bake bagandaguwe by'agashinyaguro kandi bazira ubusa, abandi bakanyuruzwa, abandi bakanyaga urwabo, abandi bakomoka bagahunga. Ibi byose bikaba byaratumye abarundi bahora mu bukene budashira, kandi n'ubu bukaba bubandanya. Ariho nyene abarundi bahera bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na leta yiwe bari bakwiye gutanga imihoho bagatunganya amatora yavamwo umuntu akomeye ashobora kurongora igihugu c'u Burundi, ariko abanyagihugu batari bake bakaba bahurizaga kuri Rwasa. Ariyo mpamvu zimwe mu ndongozi z'umugambi uri ku butegetsi ndetse n'abategetsi bakomeye cane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD biyumviriye igikorwa kibi cane cyo kugandagura Rwasa, bakabikora bakoresheje bamwe mu bagwanyi biwe bahoranye ku rugamba, ariko ubu bariko barakorera iperereza kandi bariko barakorera umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni byinshi tumaze kubatohoreza ku bijanye n'ibiriko birategurwa kugira ngo bagandagure Rwasa, ndetse n'ababa byihishe inyuma, ndetse n'indongozi zikomeye cane zo ku rwego rw'igihugu n'abo mugambi uri ku butegetsi baba bifisemwo ukuboko gukomeye cane, mu gihe abanyagihugu bato bato ndetse n'abanyepolitike batandukanye bagabisha ko uzahirahira agakora kuri Rwasa azaba ahuye n'ingorane zikomeye cane. Byose twabateguriye tugiye kubashiriza mu donido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Hoba hariho umugambi wo kugandagura umushinga mateka Rwasa. Amakuru ava mu begereye umukuru w'umugambwe Seneri Honorable Rwasa amenyesha ko ku munsi wa gatandatu uheze hatunganijwe inama itegura igandagurwa rya Rwasa. Aya makuru avuga ko uyu mugambi washinzwe Liyetona Koloneli Egide Sogomba batazira Love. Aya makuru avuga ko Sogomba yatumwe ico gikorwa n'abategetsi bakomeye muri CNDD-FDD no muri leta y'u Burundi. Aya makuru avuga kandi ko Sogomba ariko akorana na
bamwe mu baherutse gutangaza ko bagogoje Rwasa mu burongozi bw'umugambwe seneri. Ntidushimye kuyashira ahabona ariko mu kanya kari buze turaza kuyabaha yose, aho tuza kubereka abafise ukuboko kunini muri uwo mugambi kandi biganjemo nyine indongozi z'umugambwe ku butegetsi ndetse n'abashikiranganji basanzwe bavugwa mu mabi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, harimo nyine kuvuga amajambo batitondeye. Abo bose akaba ari abari muri uwo mugambi nyine wo kugandagura Rwasa, ariko ntago bibahira kuko abanyagihugu bavuze ko nihagira uhirahira agakora kuri Rwasa ibintu bishobora guhinduka, bazajya babona abarundi aba ari bo. Egide Sogomba ni muntu ki, ni iki camuranze, ni biki bikomeye bishobora no gutuma akora ibyo bintu nk'ibyo ngibyo? Si ubwa mbere tubaha amakuru yerekeye Liyetona Koloneli Egide Sogomba batazira Rove. Iyi ntwazangabo yahoze irwana muri feneri, abo bahoranye ku rugamba bayagiriza ko ikorera iperereza kandi ko yakoreshejwe mu kwica abanywanyi benshi ba feneri na seneri. Ibyo we arabihakana yivuye inyuma, ariko amasoko menshi yemeza nyine ko ibi byose bamuvugaho ari ukuri kuko arakorana n'iperereza kandi yagiye afatisha benshi mu barwanyi muri feneri ndetse n'abanywanyi ba seneri. Muri 2022 Liyetona Koloneli Egide Sogomba na Koloneli Renova Senkahururi batazira Nsesere yahoze muri feneri ubu akora mu biro by'umukuru w'igihugu barajabutse igihugu baja muri Kongo. Mu kugenda babikoze nk'uko boba batorotse bariko bararonderwa n'iperereza. Bageze muri Kongo barungikiye ubutumwa benshi mu bagenzi babo babamenyesha ko batanguye urugamba rw'igisirikare. Ico gihe bavuga ko bafise ingabo nyinshi hanze ziteguriye urugamba. Bamwe mu babyemeye bakabakurikira ntibasubiriye nyine kuboneka, bahise bagandagurwa ubwo ngubwo. Mu minsi yakurikiye Egide Sogomba we n'uwa mugenzi wiwe baragarutse mu Burundi, mbere barasubizwa mu mabanga y'igihugu. Bo basigura ko bafashwe n'iperereza ry'u Burundi rirabafunga, mu nyuma rirabarekura basubira mu mabanga yabo. Ibidasanzwe ko iperereza ryofata intwazangabo zajabutse u Burundi zigiye gutanguza ikiroberi rikazigarukana, rikazipfunga iminsi mikeya hanyuma rikazireka zigasubira mu mabanga batanashetse mu butungane. Ibitamenyerewe ngaha mu gihugu c'u Burundi kuko abafashwe bose bahita bagandagurwa ataco na kimwe gikozwe. Amasoko yacu avuga ko mu mugambi uvugwamwo kugandagura Rwasa, Egide Sogomba yoba yavuze ko afise ingabo muri Kongo zizomufasha uwo mugambi ugayitse. Ntituraronka ico Sogomba avuga kuri ayo makuru. Ku ruhande rwa seneri Aime Magera aserukira uwo mugambwe i Buraya yaremeje ayo makuru, acaragabisha abatwara Burundi hamwe boreka ico caha kigakorwa ko bashobora kuzagira ibyago bikomeye cane nibaramuka bahirahiye bakica Rwasa, k'ibintu bishobora kuba bibi cane. Kw'igenekerezo rya 18 kwezi kwa kane 2009 Rwasa yarasubijwe mu buzima busanzwe kw'ipeti rya Liyetona Generali. Rwasa yari arongoye Paripehutu feneri, umuhari wari watanguye urugamba mu myaka ya za 80, mu nyuma urigaburamwo amashami menshi, ariko Rwasa aba ari we agumana ishami rikuru. Ayandi mashami yose yari yarahagaritse intambara kubera ko nyine yari yakoranye amasezerano na leta yari iriho ico gihe. Uwo munsi Rwasa yasubije inkoho yiwe yo mu bwoko bwa Kalashnikov be n'imyambaro yiwe y'igisirikare. Abasirikare biwe bashika 3500 bahavuye binjizwa mu nzego z'umutekano, 2100 mu gisirikare naho 1400 mu gipolisi. Hari abatari bake muri bo ubutegetsi bwahavuye buhindura abakozi b'iperereza babakoresha guhiga bagenzi babo bahoranye ku rugamba. Hari abandi bahisemwo guhunga inyuma y'amatora ya 2010 bajana na Majoro Ayizi Nzabampema basubira ku rugamba mu mashamba ya Kongo. Hari n'abandi bahanwe bikomeye baricwa ku buryo bubabaje kandi buteye isoni kuva mu ntango z'ubutegetsi bwa Perezida Umuhisi Petero Nkurunziza. Kubibutsa ko abasirikare n'abapolisi bavuye muri feneri ya Rwasa bari mu bantu barenganywa bidasanzwe, aho kugeza ubu usanga abantu
bize kaminuza bafise ipeti rya kaporale canke munsi yaryo barafise kandi nyine barize amashuri menshi cane, barafise n'umudogiteri w'umuganga akiri kaporale. Umunsi Liyetona Jenerali Agathon Rwasa asubizwa mu buzima busanzwe ufatwa nk'umunsi intambara yarangira mu Burundi, imbere y'uko havuka imihari mishasha irwanya akarenganyo kariko karakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Amaze gusubira mu buzima busanzwe, Agathon Rwasa ntiyorohewe mu rugamba rwa politiki. Inyuma y'amatora ya 2010 yategerezwa guhunga, amara imyaka 3 atazwi iyo anyegeye. Ikiringo abanywanyi biwe bishwe ku bwinshi mu kiswe Safishi. Umugambwe wiwe FNL warahaswe muri myandagaro 2010 yarawaswe muri 2010 uhabwa Emmanuel Miburo na Jacques Bigirimana. Muri 2015 Agathon Rwasa yitavye amatora atagira umugambwe, maze afatanya na Aprona irongowe na Charles Nditije bashinga urunani Amizero y'Abarundi. Muri 2019 Agathon Rwasa yaremereye gushingwa umugambwe CNL, ariko nawe nyine ntiworohewe muri kino gihe kuko uriko uraburagizwa. Murazi nyine ko umushiranganje Niteretse ariko arawusambura akoresheje amabanga ahambaye yahawe na leta, ariko byose bikaba biri mu mugambi wa bamwe mu bihanganje bikomeye cyane by'umugambwe ku butegetsi CNDD bishaka nyine gusambura umugambwe CNL, ariko bakaba barabonye ko bidahagije bagahitamo kwica Agathon Rwasa naho bitazaborohera na gatoya. Agathon Rwasa ni umushingamateka kuva muri Mukakaro 2015. Abamukurikira nabo nyine bagiye barahanwa bidasanzwe. Muri 2009 umukuru w'imbonerakure Ezechiel Nibigira atanguje urugamba rwo guhiga abafeneri muri Bujumbura Rirare, barishwe ku buryo buteye isoni kandi bubabaje. Abatari bake barahaguye baricwa by'agashinyaguro. Muri 2010 iperereza rya General Adolphe Nshimirimana ryatanguje Operation Safisha yatumye indongozi nyinshi za FNL zicwa mu mihingo yose y'igihugu. Kuva muri 2015 indiri z'abanywanyi ba FNL na CNL baranyurujwe baraburwa irengero, abandi baricwa by'agashinyaguro. Aha ntaho kwibagira ko ubwicanyi bwa mbere bukomeye ku ntwaro ya CNDD-FDD bwakorewe abafenL mu ntara ya Muyinga muri 2006. Umukuru w'igisirikare mu ntara z'uburaruko bw'ico gihe Koloneli Vitali Bagirimana yamenyesheje amashirahamwe y'agateka kazina muntu ko ubwo bwicanyi yabutumwe n'uwari arongoye igihugu ico gihe ari we Petero Nkurunziza. Umunsi handitswe amateka y'umurwi wahamwe igihe kirekire n'intwaro nyinshi mu Burundi, dushobora kuzosanga ari abafeneri bahura n'ibibazo bikomeye cyane kuva mu ntango, aho bagiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane n'ubu ngubu bakaba ariko barahura n'ibibazo bikomeye cyane kubera ukuntu nyine ubutegetsi buriko burabahana, kandi ibyo byose bikaba inzego zose zirorera kandi akaba ari nabo babikora. Ariko ikibabaje ni uko ubu ngubu bariko bariyumvira kugandagura Agathon Rwasa, ibishobora kutaborohera kandi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, kuko abanyamugambwe ba CNL bavuze ko ndetse n'abarundi batandukanye bavuze ko Agathon Rwasa naramuka agandaguwe byanze bikunze abarundi bazava mu gacerere bamazemwo imyaka itari mike bakajya mu mabarabara bakamagana intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD, kandi bakaba bazareka kwamagana iyo ntwaro ari uko yose imaze kuvaho, kuko abanyagihugu batari bake baridogera ibiriko birakorwa n'iyo ntwaro ya CNDD-FDD ku buryo yiyumvira no kwica umuntu kandi biboneka neza ko ataco ariko arazira, biboneka ko ariko arakorerwa akarenganyo gakomeye cyane. Byose biriko biravugwa nyine kandi bikaboneka ko bifiswemwo ukuboko kunini na bamwe mu bakomeye cyane b'umugambwe ku butegetsi ndetse n'indongozi zikomeye cyane zikomoka mu mugambwe ku butegetsi. Byose nyine bikaba bitera agahinda abanyagihugu kubona abategetsi bo ku rwego nka ruriya biyumvira kugandagura umutegetsi mugenzi wabo
kandi biboneka neza ko ari umutegetsi akoresha ukuri kandi ari we ashobora gutunganya igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru menshi atandukanye turiko turabategurira arabana n'ibyo biriko biravugwa byo kugandagura Rwasa ndetse n'uko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora kugandagurwa umwanya n'umwanya kuko abahanuzi biwe harimwo abariko baramuhenda maze agafata ingingo atitondeye neza, aho ariko aragena abantu babi cane mu bibanza bitandukanye, aho benshi nyine bavuga ko abashaka kumutembagaza ku butegetsi bafise amayeri akomeye cane ku buryo bahisemo kumukoresha kugira ngo abanze ahindure inzego zose amaze bizaborohere kumutembagaza ku butegetsi. Ni byinshi tuba turiko turabatohoreza kuri Mboneshakure imwe rudende. Wowe ico usabwa nta kindi, niba utaravyona kuri sabone uvyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.